mwiza kandi Imana imbabazi. Turaje imbere yawe tugushimira cyane ubuntu bwinshi n'imbabazi zawe nyinshi tugiriye kuri mugoroba. Iteka wongeye utuzana mu ngoro yawe himbaza izina ryawe. Koze abashimwe tugushimiye umwanya duhaye, tugushimiye n'agakiza waduhaye kugira, tugushimiye imbabazi watugiriye, tugushimiye cyane amaraso yawe washeshe Igorogota urukundo wagaragaje kandi tugushimiye niyo munsi mwiza watwongeye. Tugusabye uduhezagire, uhezagire abashitsi bacu bose, uhezagire abana bawe bose bakoraniye hano, ubahe umugisha. Umuntu wese yashoboye kwinjira ngaha abone ikiganza cyawe cyiza, waje arwaye umukiza, ufite ibibazo umwishyure, umunyabyaha umuharire wese. Ukore ku mitima yacu twese tukwibonere muri aka kanya biciye mu ijambo ryawe, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire. Tugihagaze turasoma amajambo yo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 dusome kubera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 kubera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwira, ko ngiye kubategurira ahanyu. Amen. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, bahondi namwe abariho muja. Amen. Imana ibahezagire mubyagire mwese ikaze mwese mvuge neza hano. Imana ibahezagire, izagire abashitsi bacu, izagire abasangwa, ibahezagire mwese. Imana ihimbazwe. Amen. Dufise ibihe byiza cyane ko dufise urubanza hano, tunezerewe abo bose Imana yatuzaniye. Imana ibahezagire. Icyo duhanuye mwinjira ni rya mbere cyangwa se irya nyuma, muzogaruke kandi nejo muzoze dufatanye na hirya yejo na hirya kubandanya gushika Yesu agarutse, byo tunezera cyane. Imana ibamugisha. Dusomye aya majambo meza avuze ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanje munyizere. N'umwami wacu Yesu Kristo yabivuze, mwizere Imana nanje munyizere. Arakomeje ku murongo wa kabiri ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Amen. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, bahondi namwe abariho muba. Manshi aya majambo n'amajambo umuntu wese atari mu Burundi gusa, ku isi yose aba akwiye kumenya. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo yagiye kudutegurira ahacu kugira ngo ahaba natwe tubaneho nawe ibihe bidashira. Amen. Abantu bose baba munsi y'izuba barikanyira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko umwami wacu yari yabitoreye umuti ku vyizeye wese. Yavuze ngo nzogaruka. Amen. Ndabatore kugira imiruho n'agahinda n'ibibazo mwagiriye mu isi byose ndabirangize. Manshi abantu bahitanywe n'ibitari bimwe, babajwe n'ibitandukanye, ariko umwami yaratoye umuti wabyo. Avuga nimuhagarike imitima, nimba mushaje, nimba mugwaye, nimba mukenye, nimba muri mu ntambara. Yesu ati nimuhagarike umutima, nimwizere Imana nanje munyizere. Amen. Imana ishimwe. Nimuhagarike imitima, Imana ihimbazwe. Ati imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi hariya yabakwiye mwese. Amen. Imana ishimwe. Ati muhira kwa data hariya amazu abakwiye mwese, nzogaruka ndabatware. Amen. Kugira homba namwe abariho muba.
Imana ihimbazwe. Ni umunezero mwinshi cyane kubona umwami wacu Yesu Kristo yarateguye kuzoza gutora abamwizeye kugira ngo abajane iwe baruhuke imiruho yose yo munsi y'izuba. Imana ihimbazwe. Mu Byashura n'igice cya 21 kuva ku murongo wa mbere handitse aya majambo meza cyane. Ibyashura hana Apocalypse 21 uhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Amen. Izobanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho. Amen. Kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha. Umwami ahimbazwe cyane rwose kandi Imana ishimwe. Umwami wacu ati nzogaruka ndabatwara kugira ngo ni namwe abari bumuba. Amen. Bibiliya ikomeje ngo azoduhanagura amosozi ku maso yacu, n'urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, bizoba byavanyweho byose. Umwami ahimbazwe. Yaduteguriye aha hantu heza azotujana. Ibi nivyo twizeye. Amen. Isi nayo kononekara ntiduhagarike umutima, naho politike yogorana ntiduhagarike umutima. Imana ishimwe. Ibintu byose byo ku isi tuzi ko bizorushirizaho kononekara, ariko umwami yaradusezeraniye. Amen. Ngo nzogaruka ndabajana kugira ngo ni namwe abariho muba. Imana ishimwe. Kuri iki gice nyene ku murongo wa 26 handitswe ngo Ibyashura 21 umurongo 26 ngo kandi bazozanayo ubwiza n'icubahiro by'amahanga, kandi kuri wo musozi naho hazogera ikintu gihumana canke ukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama. Amen. Mwami azotujanaho urupfu rudashika. Amen. Ari icyaha kitagera. Imana ihimbaza. Azotujana atasimetiere atakaburi kajayo, kandi Imana ihimbaza. Atangwara zitashika aho ubusaza budashika. Ibyo nivyo twizeye. Mwami yagiye kudutegurira hacu, kandi abamarayika bavuze neza mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere bati uwo Yesu uko mumubonye agiye niko muzona mubona agaruka. Amen. Ku murongo hano wa 11 mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 11 haranditse ngo Imana ishimwe. Haranditse barabazanya bati ku murongo wa 11 bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru, azozaco nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Uko yaduze mu ijuru agatereka amaboko, kandi yaraduze mu ijuru koko, yaragiye kudutegurira amazu tuzobanamo nawe. Amen. Abamarayika babwira bari bahagaze bati uko mumubonye agiye niko muzona mubona agarutse. Ibi nivyo nitwizigiye ngo mwambare kubivuga gutyo, tuziye ko mu Burundi hazohava umuntu wese atunga indege, tuziye ko mu Burundi hazohava umuntu wese abakene bose bahera, bamayibo bose bava mu barabara canke tugendera mu barabara yo hejuru. Sivyo turindiriye, n'ivyabaho ni vyiza, ariko turindiriye
ubwami bwa data aho yagiye kudutegurira nibyo turindiriye. Amen. Bibiliya ivuga mu Bitesalonika ba mbere igice cya 4, Bibiliya ivuga ngo aho tuzokwama tubana n'umwami wacu. Mu Bitesalonika ba mbere igice cya 4 niko handitswe ngo urera ku murongo Thessaloniciens chapitre 4 wala igice cya 4 were ku murongo wa 16 haranditse ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Amen. Tuzoma kaburimbo y'u Burundi canke y'Ibwoga canke mu mazu twubatse hano yose tuzoba twayasize, tuzoteruranwa n'abapfiriye mu mwami bose bazozuka baduhitane. Amen. Duhindurwe, Imana ishimwe, tujye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu bicu, atujane mu mazu yaduteguriye, atujane mu mazimano. Imana ishimwe, kandi Imana ishoboye byose yaremye isi n'ijuru izobidukorera. Amen. Bwa mbere yahangaye urupfu ku musaraba kugira ngo aducungure, atuvane ko ibyo twagabitanije byose, yemera kwikorera imibabaro yacu yose n'agahinda kacu kose n'ibyaha byacu byose n'indwara zacu byose abita mu kiyaga cy'urwibagiza kugira ngo ntibizogaruke no mu byiyumviro by'Imana. Imana ihimbazwe, asesa amaraso yiwe ku bwacu kugira ngo atuvane ko ibyo tubuza byose kuzogerayo. Mwamashimwe yateguye umugambi kandi aze gusozera, niko byanditswe hano. Frere Paulo, Mutagatifu Paulo niko yandikiye ab'Ifilipati, kuko yatanguye igikorwa ciza muri mwebwe no kugisozera, azogisozera ku munsi wa Kristo Yesu. Amen. Umwami wacu azogaruka, abantu naho hobaho politike nziza, naho twese boduhindura nk'abanyamerika basi dufate tuga muri Amerika, gusaza ntivyobura, gupfa ntivyobura, n'ibindi bitari bimwe ntivyobura, kugwara ntivyobura, kuguma ari munsi y'izuba. Ariko hari umwami wacu yatanze amasezerano y'isi, abantu bose bari bakwiye kwizera ko nta bundi buhungiro na bumwe ikiremwa muntu asigaranye atari guhungira muri Yesu Kristo. Yonyene hariyo kuruhuka, yonyene hariyo la certitude, hariyo ivyemezo bitabesha. Imana ishimwe, yasezeranye ariyo kwizigirwa no kubikora zobikora. Yonyene ibintu bizonanirwa, abantu bazokora ibintu byiza bakore n'ibindi bibi, abandi batwemerere byiza bibananire no gushitsa ibyo batwemereye, kandi kuko bazora abanyantege bamara abantu bizobananira. Ariko umwami wacu byasezeranye we azobishitsa atakivuga, wone bakwiye kwizerwa. Amen. Imana ishimwe, kuko atawundi agakiza gashobora kubonekeramo atari Yesu Kristo. Agakiza ni kari mu idini, agakiza ni kari mu ishengero, agakiza ni kari ku mupasitori, agakiza ni kari mu gisagara na kimwe. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine. Niwe wenyine yiyemeje guhagarikira. Amen. Abavuye mu kinyago kwa Satani bagiye mu bwiza bw'Imana isumba byose. Niwe notre protection, niwe dukingiye. Amen. Niwe twizeye kandi niwe mahoro yacu. Amen. Niwe mahoro yacu, niwe kuruhuka kwacu, niwe vyizigiro byacu byose, niwe buhungiro bwacu, niwe kazoza kacu. Amen. Imana ishimwe, ntawe turindiriye atari we wenyene, kandi Imana ihimbazwe kavuze nzogaruka ndabatwara. Imana ishimwe kugira aho ndi namwe abariho muba. Amen. Amajambo arakomeje yo mu Batesalonike igice cya 4:16 ngo kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru,
aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazobakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Haranditse amajambo ngo niho tuzokwama tubana n'umwami. Haleluya! niho tuzokwama tubana n'umwami wacu. Amen. Sefini Imana ihimbazwe. Naho yoba ari umukene, namenye ko umunsi umwe Yesu azogaruka ubukene bwacu tukabusiga. Naho yoba arwaye indwara zidakira, umunsi umwe Yesu azogaruka indwara tuzozisiga hano tuje kubana n'umwami wacu. Ubusaza tuzobusiga hano tuje kubana n'umwami wacu. Intambara zose n'ibibazo byose tuzobisiga hano tuje kubana n'umwami wacu aho yaduteze. Kandi koko ndashimiye umwami wacu Yesu Kristo yashize hano amajambo yo mu byashuri Yohana avuga ngo kandi muri hangana tuyasome mu gice cya 22 haranditse ngo kandi ku murongo wa 17 mwebwe wa mugeni barahamagara bati ngwino. Amene. Abavyakira bakabyizera bose barahamagara bati nawe ngwino. Amene. Imana ishimwe. Kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu. Imana ishimwe. Abantu bose amaserivisi badukorera baratuhisha, ariko umwami wacu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, onayempeye nicyo twarishe. Imana ishimwe. Yasheshe amaraso yiwe ntacyo twarishe, yaduhaye agakiza ntacyo twarishe, aduha umunezero w'agakiza ntacyo twarishe, aduha ubugingo ntacyo twarishe. Yesu Kristo umwami wacu muri Yesaya handitse amajambo ngo nimuze munywe murye munywe atabiguzi mutanze. Iki gituma ngo mutama mugura ibitagira ikimaze, muri ibi ntacyo bimaze, ariko hari ubugingo ku Mana, hari amahoro ku Mana, hari kuruhuka kuba Imana yakijije ibyaha ikamujyana mu gakiza, hari umunezero udashira utavuye muri Primus na Amstel, uvuye mu gakiza. Haleluya! Hari umunezero hari umunezero utavugwa uzwi n'abawuhawe, utavuye mu busambanyi no mu bindi no mu mafaranga. Oya, ahubwo uvuye mu ijuru ku Mana isumba byose. Uwo basuma ntibawiba kandi ntucuye gusaza, ni umunezero uva ku Mana isumba byose. Yaba abantu bose bari babakiriye inzu zose nta korotire nimwe twokubatse. Oya, kuko basuma bose bakwakira agakiza, twobaye n'imiryango tutugara, abantu bose baba barakijijwe na bose. Ariko Imana ishimwe, ubwami nk'ubwo butarimo za korotire ndende, butarimo amahwa n'amakonsentine n'inkoho n'ibindi byose, umwami yareteguye kuzotuvana muri ibyo atujaniwe. Nimwagare ku mutima mwizere Imana, nange muyizere. Nibyo mwisi turacishijweho, ariko tugomba kuja iwacu. Amene. Kandi umwami yaduteguriye azohadushiza akabuza. Dufise ibyemezo, dufise des preuves, ibyemezo bizima. Amen. Turafise Enoki mwene data yanditswe mu Itanguriro igice cya 6, yaduze mu ijuru adapfuye. Amen. Kandi Enoki baramurondera aho yahora ntibasubira kumubona. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, yagirindwi uhereye kuri Adamu. Niko byanditswe muri Bibiliya. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwa icyubahiro, yaraduganywe n'Imana. Dufite icyemezo cya kabiri, ni Eliya mwene data, imikogote y'umuriro yaramuteruye imujyana mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Dufite icyemezo cya gatatu gihebuje, umwami wacu yateretse amaboko araduga ararengana n'ibicu. Nane ntako nyumvisha kwibi umwami yatangiye ivyemezo atazobinkorera nanje igihe gikwiye kigeze, azogaruka tujane. Amen. Azodusahura atujane iwe. Haleluya! Tuhimbaze Imana turi mu ijuru, turaririmba indirimbo y'abamagazi. Nta muntu arariga hano ku isi. Imana ishimwe. Ahubwo mwe mubona abageni barahamagara bati ngwino, ugomba wese naze
Imana himbazwe. Urakaza mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane n'abera. Amen. Imana himbazwe cyane. Mbashe kubamenyesha ko turi umugeni. Turi umugeni wa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imana yatanze inkwano yayo ku musaraba i Golgotha, aho Yesu yasesa ubugingo bwiwe ku bwacu. Irapirupri yeshi inkwano atanumwe yoyiriha. Imana ihimbaza. Kandi azotwambika imyambaro myiza y'ubukwe. Nivyo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Mwami azobiduha byose. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi azotujana muhira iwe. Azojana muhiriwe. Imana ishimwe. Uvuge ngo ni Imana ya bose. Oya, uyu munsi igete tubaza kumwerekeza, turengane mu rugo, turengane ibaraza, tuje muri saro, tugeze muri saro, frère ujya dezaje ngo stop. Asigaye si wanyu. Hari cyumba mutaza gushikamo. Ico cyumba rero cya igete na Desire. No kuvuga natwe nitwacayo. Ababwize tukiri hano. Nimuzoturunguruke mutore ku munwa. Oya, ni cyumba umwami yaduteguriye twese. Abandi bamwizeye hano. Ahubwo b'icyumba cyane. Ibyo tujane. Amen. Imana ibahezagire cyane. Ibaha umugisha mwinshi mwese. Nimuze tujane. Isi izokwamamo kwidoga, izokwamamo ibibazo, izokwamamo by'abaganga badashoboye, by'abatwara badashoboye, nabo nyene n'abantu bazodutwara neza, hama bapfe, hama basaze, hama bananirwe, ariko hari umwami adasaza. Amen. Hari umwami adasaza. Hari umwami aganza abandi bantu. Ko yaturaritse ngo tumwizere tukiri hano. Niturindire kuja mu purgatori wale twerezwa. Oya, tuzokora ibyiza tukiri hano. Twezwe tukiri hano. Twakira agakiza tukiri hano. Twuzure mwemu tukiri hano. Ibyo byose dukeneye tuzobiherwa. Ariko wari kubwira igete ngo ndakurungiza utaramera amabere uzamerera kwa Desire. Na Desire ari kuvyemera. Yo vyemera rero. Ngo rero genda mwana ngo no guteka uzobura bimenyerayo, ngo gucumba uzobimenyerayo. Ivyo uwo mukobwa mutwara wabimenye ngo ntazi no gukubura bazofyitirana. Uwo nani ngo mutwara. Ariko umwami ahimbaza. Adutegurira ngaho. Kugira ngo tuzobaneyo nawe. Dusa nawe. Kugira ngo ijambo ryiwe. Amen. Rero ijambo ryiwe arahiriwe abagize. Amen. Bakabyakira mu mitima. Nibaba abanywanyi oya. Haba abanywanyi b'ijambo ry'Imana sinabase. Ni ijambo ryavuga ati wihane, ubatizwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uti ndiyo. Ni ijambo ryavuga ngo abagore ntibangana n'abagabo, ahubwo babe araciye bugufi. Nawe uti ndiyo. Ndiko nitegura kuzojayo. Imana ishimwe. Ijambo ryavuga ngo abagabo bakunda abagore babo, ngo Kristo nawe akunze ishengero akaryigura. Nawe uri Kristo uti ndiyo. Sizokugaruka. Nuko dutegurwa n'ijambo tukariberamo ngaha. Aho aryarukana Imana nizokwemera kubaza kuduteza ingorane hiyo mu cumba turi kumwe n'umwami wacu. Oya, Imana iziba turinde, abo nibakiza hakiri kare, ibahe agakiza kayo. Imana Yesu wese abahezagire cyane rwose. Imana ibamugisha. Mwaguke dusenge aba dutangure umuhezagiro wa Benedata. Imana irakoze. Umuntu wese muri we yiteguriye kuzoja ntiyitegura barapfuye. Oya, ahubwo umwami yaturehesheje amasezerano yiwe meza. Yavuze nzoza ndabatore, abapfiye mu mwami nzobazura, nzobeza ndabishire muri shengero tagira agasenga. Yaratanze amasezerano bazoturikira ijambo ryiwe. Yaratanze amasezerano abantu ntibayakire mu mutima. Kubera icyo abantu natwe turagoye. Umuntu araza kwiyamamaza ngo jeni mwanje mushinga amateka nzoce ndabagaburira kwa gusa umwese ndamuhinga abantu ngo ndiyo. Ariko Imana aravuga ati nimwanyemera mukantora je nzobajana iwanje mw'ijuru. Abantu wapi nta mwanya dufise bagwaye indwara. Nimwemere Yesu Kristo. Niwe mushinga amateka sibori washinga amateka. Niwe mwana sibori n'Imana. Agaca sinzira niyika ngo apfuye atabiduhaye. Niyo twe twamwizeye, ariko hari wanesheje Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe.
dutegurire kuzogusanganira weze imitima yacu weze ubugingo bwacu weze imibiri yacu tuvanemwo ibitunanira byose ubidutsindire ibyaha byose ubidukuremwo ingeso mbi zose uzituvanemwo utweze nk'ugushaka duse nawe mwami uzoheza tware iwawe atuzokwama tubana nawe ibihe bidashira nifuza cyane kugera iyo hakurya urupfu rudashika indwara zitagera aho umusaza butagera aho ubukene bukinjira nifuza ko tujyane umwami ko ariwe waduteguriye urakoze duha umugisha wo kwama tuguhanze amaso kuko incoreke iyahangaye na buja n'umushumba agahanga shebuja natwe twifuza kuba turindiriye wewe uzoza udutware wawe urakaza mwami Yesu tukemeza urakaza tuze kuba ubutabara urakoze wezagire porogaramu yose tugiye kwinjiramo byose bibe biyobowe nawe bibe mu mugisha wawe ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.